Mw'ijoro rya 25 z'ukwezi kwa Ruhuma umwaka wa 2024 inkozi z'ikibi zigira iterabwoba zihurikiye mu muhari w'iterabwoba Rede Tabara zarateye Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza. Muri ico gitero harishwe abantu 9 harimwo abagore 6 n'umusoda umwe. Harakomeretse kandi abantu 5 harimwo abagore 3. Kubijanye n'ivyononekaye bindi hariho imodoka yarimwe ikiziga kijanye mu buruhukiro yaturiwe, yindi modoka ni moto vyari bihagaze aho hantu vyaraturiwe. Haranasambuwe kandi ingoro y'umugambwe CNDD FDD. Ico gitero cy'ubunyamaswa gishitse mu gihe hari haherutse kuba ikindi gitero cy'iterabwoba nk'icyo cyakozwe kwa 22 kwezi kwa12 mwaka 2023 Ivugizo zone Gatumba intara ya Bujumbura. Ico gitero cyahitanye abantu 200 bishwe, muri bo harimwo abene gihugu 19 hamwe n'umupolisi, hongera hazimira inkoho yiwe. Dusanga muri ico gitero haraguyemwo abana 12 bagizwe n'abana 5 bafise imyaka iri munsi y'5 hamwe n'abagore 3, 2 muri bo bibungenze. Muri ico gitero kandi harakomeretsemwo abantu 9 bagizwe n'abene gihugu 8 hamwe n'umusirikare umwe yaraje gutabara ubuzima bw'abo bene gihugu bageramiwe. Kubw'ivyo bitero vy'iterabwoba 2 haruguruwe amadosiye y'icyaha 2. Imwe nomero RMP 2315 agakoni nepe ku bitero vyabereye Ivugizo, hamwe n'iyindi RMP 28 197 agakoni ne je ijanye n'ivyabereye Iburinga. Twihweje ivyononekaye hamwe n'abahitanywe n'ivyo bitero, biragaragara ko abo bicanyi biterabwoba bahurikiye mu muhari w'iterabwoba Rede Tabara atakine barondera atari kugandagura abene gihugu, atari abasirikare, aho bishe abana n'abene gihugu batari ubagwanya. Kibabaje gusumba nuko mu gitero izo nkwe z'ikibi zigira iterabwoba zagize Buringa zagandaguye umuryango wari wibereye mu kigandaro, zibazongeye ikibi mu kindi, aho rero ziba zikwegeye kwagirizwa icaha kibi cyagomera bunwa mu gushira mu kindi kigandaro abari basanzwe bagandaye. Ivyo vyerekana ko izo nkozi z'ikibi ziterabwoba nk'uko n'izina ryabo ribiranga bahisemwo inzira y'ubuzimire bw'umwijima kugira ngo banyweshe ku gahato isi y'u Burundi amaraso y'abayo. Ico cyaha kibi kizohama abo bicanyi iterabwoba bagikoze. Ubutungane bw'u Burundi biciye ku mushikizamanza kizigenza wa Republika burasubiye kwiza abarundi bose ko atako butazogira kugira abakoze iryo bara, abo babikoranye n'abagize ico baterera kugira ivyo vyaha bikogwe bafatwe, bashengezwe imbere y'ubutungane, hanyuma bahanwe bimwe vy'akarorero. Kubw'ivyo turateye akamo umuntu wese afise kumuzirikanyi amahoro n'umutekano gufasha ubutungane mu kudoma k'urutoki uwo wese yagize uruhara mwishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi mubi ugayitse wo kugandagura bunyamaswa bene Burundi, maze bashigwa imbere ya sentare bahanwe. Uko niko imiryango yabuze abayo n'ivyayo hamwe n'abarundi bose bazoba batunganirijwe.